kubera mu perezida mba mengayiga amashuri menga 22 nyambatika amashuri abantu bagenzi bawe mbwira impano bafise ubazi ko abajewe kwenda baze ko impano yo gutwara amahera kwera no kwiga nta bindi kwera yo kugira iki bise impano kwera yo gutwara amahera tubwire iyi nka uyizi kwiye inka Nize ko mutima mwiza inka perezida n'umukuru w'igihugu bitandukanye ayo majambo byose hamwe nicyo kimwe Malengo Business niyo mizero y'abarundi bose bakeneye kugura ibikoresho byose bikoresha umuyaga nkuba. Wifuza ama ordinateur, ama écran plat, ama television agezweho n'ibindi nk'amakinga, projecteur, ama bafle, ama tapi, eka n'ibindi mukenera byose mu buzima bwanyu busanzwe bwa misi yose. Cyangwa mukeneye umufundi y'ibinuje iyo bakorera ivyononekaye muhira iwanyu. Byose twakure kuri 68 tuba tubikire. Malengo Business niwo muco wizeye ku barundi bose. Para kubidisha bicaye Johnson. Sa? Oya. Oya soma ko ndazize jewe. Uburi umurundi bahe. Mugabo kenshi bujumbura bya isaba bazanze ko zaribwa gusa nico kibazo. Isoya. Nyibutsa kwaza wavuze ngo witwa gute? Janete. Mfasha gato turabe. Mfasha gato Janete. Uvugira aho twumve. Mukecho nyirika kwa dushuya ngo tukwanza kwa bibi ngahanye. Wabonye isoya niyo kubatayiza abanyabujumbura bashega nta soya bazi. Nazo bazi nukuri. Naho bakubise ibingana gute none kugira ngo tore zingano. Turari nke gibyo ibyacira kwise nyine bingana. Ari byinshi gose no. Ni byinshi gose. Ngo bisaba ingufu nyinshi ndakeka. Oya. Yes. Naho Kuje kubira. Tuza mikrofone tubwire kwanza Janete. Nkizo zinganuko. Nkizo zinganuko. Zivamwo utunganuko. Oya. Wapi. Ahubwo bari zikera. None se kwanza bazitera mu Burundi ziterwa he na hehe? Kunda gutegwa hari hose. N'ahantu hakanye barazitera. N'ahantu hakanye. Barazitera. None zazigurishwa gute neza neza? Ubusinzibe yasi. Ariko mwe izo muri ko murakora nizo kurya canke nizo ku kurya. No kugurisha. No gukora ubuyi. Kugurisha nizi so bari nyinshi. Bugisoya rero zerera imyaka ingahe n'amezi n'imyaka? Amezi 3 yonyine. Uyu mwaka gahemwe byagenze neza ivyo gutera. Ivyizi soya. Kumavuga ngo zarakunze. Zarakunze. Egereza mikrofone Janete twumve none. Reka dukeneye kumbe mu majambo. Zarakunye. Zarakunze. Zarakunze. Okay. Aho ni biza cyane. Kwanza wayita gute none? Mutara ya mbere. Mutara ya mbere? Kumuzinda ariko. Kumuzinda. Barita kumutara. Isamuzira mugabo ngene n'abaringarana. Sa? Muri mutimbuzi. Mutimbuzi. Mutimbuzi nizikunze kuba zingahe none? Mutimbuzi ni imwe. Niko minimwe. Niko minimwe. Kandi baramyonga hanye gukeneye ngo karanga muntu yo muri Kongo na masegonda. Buri wese aturuka muri Mutimbuzi ngo karanga muntu yo muri Kongo ngo ayironka byoroshe. Nibi. Jahazi. Muri Kongo na ututse. Oya. Kandi ngo abantu bose bo mu ntara yo mu Bubanza Janete. Bubanza bavuga ngo ngiyo nk'umuntu bishitse akitaba Imana. Ku mpanda ngo ntagura ikibanza. Kumanda ya Bujumbura. Kumanda canke uko. Oya ku mpanda hajya anye babashingura abantu mu gihe bita kubera rega nino muri Bubanza hari yo ku mpanda. Rero bacamanza bahavuga kubiri hariho manda ya Bubanza hamwe na manda ya Bujumbura. Nibihe bindo nibirimwa ino ibubanza hanini? Harimo ibigori hamwe n'ibiharage. Ibigori n'ibiharage? Hamwe n'umuceri.
katubaze kwanza muvyeyi ngaha ari muvyeyi wowe maze umwanya ungana gute igihe urima jewe nakata mfise ndima je nakuze ndima nyine nakazi umaze muri igihe kirekire cyane niko kaje nakuze nkora ariko ubu ntawo mfise mugabo niko kariho gutunze none kugira ngo habure vyagenze gute kuvuze ngo ntaho ufise ubunye jewe kugira ndahabure wari utungo nibyo bakora kera ngo ubu ntaho mfise vyagenze gute ubutaka bwaranse none ko mutamanza ataho yari afishe nje ngenda kare nkikomeye naragenda gukorera abandi nkaronka amahera Janete mugabo urahafise habuze mama oya birashoboka mugabo uri ku mugabo Janete nturubaka none uvurihebura kuvuga ngo ntuzoronka ahantu iwawe basi muri iki gihe ndi ngaha muhira noce naharonka gute kuharonka kwakotesha kwakota haragoye gukota harazimvye nkaho kuri mu muceri udafise ibihumbi 400 n'uronka umuceri kandi nini urarimwa bisaba ibihumbi 100 ngahe aho gukota n'ibihumbi 400 3 25 ugaca wimbura gute none umuceri umuceri ngawe wimbure amezi ane kugurisha ubuntu agaca inyungu urayironka nyinshi cyane uraronka inyungu kwera ukose usanga bakoresheje ku mahera menshi kubagaza kugenya byose urumva biratwara amahera atari make nta nyungu nyinshi ivamo ukore abakozi ni mu muco muvyikora canke mu mwangaje abakozi wabishobora naho baca bahembwa ngahe ku munsi no umukozi barazimba mbindwi ku munsi oya batambuka ku maguru matasha nk'intambuko 5 ku 10 uramuha 3,000 aracha hari mihatari hatore yashakora hanini ukamuha menshi birumvikana kabisa Janete nori mu muceri none nawe Jana muceri ndima nataho dufise urakutisha ukarima amahera aragoye muri iki gihe mugabo wa mbere yaraboneka nariho none nariho none umbe Janete baje mugabo ndabona n'imisigatira hari ndabona utuntu twinshi duhari bivuze ngo inogu sa rabishe none kubera kimwe gumeje mu rugo kandi ubandi bishe Janete kugira nyene ibirapendetse ni nk'ibisharizo muri make n'amashuka mugabo muri none muri Bubanza hariho komine zingana aya ntatonze kubera Janete nta makomine uzi wapi kwaje muri Bubanza sinahize nakunze kwiga muri Bujumbura voilà none ugiyanije ubuzima bw'Ibujumbura ro bonga Bubanza ni na hafi haregeranye ubona nihe bworoshe nihe bugoye ubuzima bw'ini Bubanza hamwe ni Bujumbura horoshe bw'Ibujumbura nako dandazani Janete ntubeshe na kagira kudandaza ni kimwe ariko ibuka Ibujumbura nta kintu nakimutera kireze turenganenga twonyene ino ushobora gutera urabona nk'ubunye sangi inye hanyuma ushobora kuronka inyungu ujya urakora kabuye ukajya ukanywa ugakomeza mugaye Ibujumbura ni iki kintu urima igihe wamaze wavuye urimye hehe nta na hamwe narimwe ino nta hamwe voilà ino urumva uvuye nko mu ushaka kuvuye nko kwishure utanatetse mugabo kinyavya nko mu murima ugasora umuturengana canke ibiki ukateka ukajya Ibujumbura mugabo n'amafaranga aguma akora gusa nta kindi mugabo bana ngaha kandi ubise kataho d'office oya kutagira ni kimwe mugabo kandi ubuzima kuba none nk'ubu gufata igenda Ibujumbura ubeyo urondera akazi cyangwa ugume ngaha hatufise uharime uhitamwe hehe Janete hano shamitamo hato ko Ibujumbura atakazi no cyadonka braba ubuzima wari ubaye Ibujumbura nubwo wari ubayeho ngaha anye nk'ubu uravaye umwana wo muhanura aje Ibujumbura canke yigumirina
akunda mu muji hava muhanura agende mu muji oya umuji kuwukunda ni kimwe reka twibarize muvyeyi ngahanye umuvyeyi we yohitamo iki yohitamo oya gumana umukoro yohitamo abana ngabo onye nkaba anye ubabwira ati baje Bujumbura canke bigumira ino abo Jaba mahitamo yabo hari n'abahinduka bamayibo kubera bagiye Bujumbura harano bagubari ngo guma ha bakanka bagashi bagomba kwiberiye mu gisagara kabuzima bwa ruguru je mbona imega nibo buryoshe kuko urumva icambere abana bakurana ubwenge ndabesha Janete si cyane haraba amakonkuru y'igihugu n'ibiki ugasanga Bujumbura ni gake yiberi ya mbere yego birano kubera bishinga igisagara ndumva ahubwo ni inka zirahari inka ntizababanye ino kumbi ibintu by'inka navyo baravyitaho cyane abantu barabahaye inka ni bande bazitanze ni leta abagira neza ni ishirahamwe rihari bagize rero ishirahamwe Niko bari kutarigiye mu Janete yego dushirahamwe nitwiza rimwe rimwe kandi ntari umupapa umva bahabwa abapapa okay aho birumvikana cyane pe rero murakoze kuba mwatwakiriye twagomba gusa kumenya ukuntu isoya ariko ntiwatubwiye kwanza Janete isoya wavuze ngo barayitera ino sivyo nta rero byaheze anyatsigiye gusa kugosora hama gusya mukarange ushire mu ntuzeya mu buyi uvange n'ibigori mu buyi canke naho ugomba kuzirya bisanzwe kukaranga ukazirya nk'ivyema kumbe zirakaranga zikaribwa n'ivyema sinzi ko baba babigira ino gusa indi Bujumbura ngira ngo barabikora none namwe mwitwa bande yuko muhora muvugira ku radio nkabumva twe turi kinyamakuru cyitwa Marengo kiri ngaho onye Bujumbura nyene mu gace ko mu Kamenge tuno twatumwe kuza kugendera abantu mu mihana tumenye ngo bimeze bite abantu babayeho gute muri ubwo buryo sawa ni byiza byo muratugendera nyine hama none nta mazina tushobora kumenya je nitwa Kim turi kumwe nawe yitwa Johnson kumega mpora ndabumva ku radio umve rero amazina amenga jayo amazina mpayandayo nuko pe kumbe Kimu nawe arafise umugenzi tirangwe nibyo saba rero murakoze kuba mwatwakiriye yego namwe ariko mbere ko tugenda muri mwatubiye ko mwitwa twahire Janete y'ikirundi jewe niyo gushima Janete ha mu muvyeyi nawe Jeni twakorotiride y'ikirundi none we warimbari ntaje je nitwa Ndayikeza Kiyum ntaco nanje nitwa bangiye tuyaga korotiride mugabo kera bakunda kuvuga amazina nkayo onye wasanga bayita abana bivanye n'ibibazo none kubera iki mu byo bakwisuko sinzi papa niwe yarinyise ntabyo nzi igituma cyabye yarinyise bangiye tuyaga yego ngira hari ibintu yabona nyene abantu bayaga mugabo bakabona umenga nabantu bamugenza yego ngirango mugabo neto yo kubera ngo nyibutsa ko nziyame ikirundi yo gushima ico gihe ngira ngo mwari mu nyungu yego Mugabo gushimira Imana okay gushima Janete okay aho ndumva ari biza cyane Janete wakoze cyane asigoje ku mugabo rero cyabo ndondere akumuvutse umugabo none umugabo baramuronderera abantu kera rega baramuronderera umuvyeyi ngira ngo barabizi kera niho abavyeyi nibo babikurikirana
none mu biracabaho reka ndamwegere kandi umuvyeyi Jeannette avuze ngo mushatu mumuronderera mugabo mu cameraman uyu ni sawa Jeannette raba uyu muhungu yo mukangara uyu ni sawa Amucho gende mungabi yego reka ni wowe gusa Jeanne mundabire kwanza wowe nawe mushima tu reka ni mu muryango birakaze kera abavyeyi barorondera umwana ariko nk'ubu unye uribaza ko mama ngayo kurondera Jeannette umugabo tabeshanye none atamushimye no mujako atamushimye ese ngo ni mama atubiza kwanza gushima dufate ndamuzanya ciburya rero nakunze uyo namushimye none iyo sinomushimira gushimira Jeannette wagira ubeshe je nakweretse umusore nguyo onye Jeannette umuvuze kwiki dushendanira uwundi kubera yona mubonye uke ni utabona oya nawe uri kurakavya Jeannette canke ntumukunze gusa ko biri kose Johnson ni mubi Johnson si mubi egereza kamera tubiyongeza ntumuza tubire neza Jeannette reka ko ikisoni ni mubi oya bivuze rero nimba atari mubi tureke ibindi byose rero ni gutaha gusa raporo yo ubukwe yego nibwo cabugirwako none hasabwe iki kwanza Jeannette byawe nivyo gutevya ngo urabona ngo dukundane kwanza ngo amezi ngo 9 umwaka umanze umumenye aho niho havamo kandi ibintu bibe byo guhebana ibiki umufa w'imbwebwe bigenda gute yo mugane nawonse oya unyiwe bugishushe urinze bakwira ngo utevye kenshi ibintu birapfa yego hari gihe mushura kumara umwaka bandi bakakujana canke nawe ugaca usanga yaparanganye yego ntabyo kwihuta umwaka kugira mu manze mumenyane nuko ubanza kumenyana mweje kumenyana rero mugaca mushinga ubwo rugo muca mushinga ubuko Johnson yagana ndakubaza mugabo Johnson ndagomba umbwire ngo turatubwira nawe Jeannette nguyu arafise isoni nawe rega arafise isoni kumbe muhuye mufise amasoni mwese ariko ari icoma gusa kamera igahindukira kuraba nawe kugira ngo bihiwe kameramani wacu Johnson Pro afise isoni mugabo umukobwa yamushimye Jeannette yego kenshi Johnson nuko ameze ashiye umukobwa ntavuga aguma twenga raba n'uburi barimo raba Jeannette wamubonye nuko bimeze rero mwakoze cyane mwakoze kutwakira reka tubandanye haba twari kumuzinda twari kumwe n'inshuti z'igihugu nyene abene igihugu bo kumuzinda bo mu ntara ya Bubanza tukaba tuhavuye tubonye udukorwa bariko barakora ibintu vy'isoya mwibuka gukurikirana ni kuri Malengo Media mugabo ni sawa yego izinka n'amafiri zone na make izinka umengo niyo umengo nizo narinzi ngura nzize oya tumenyereye ntazumenyereye oya mugabo ni ushaka ivyo byatsi nibiki ibi byatsi ndabishaka ubirondera oyo ubirondera arahari mugabo bangaha muri nicungararo hepfo nyene niho mugabo amata y'izinka wamaze kuyanywa ko niyo mpamvu ufise n'akayoberega ndakubona baba witwa gute none banyita Ndayisaba Nazarius igisobanuro ikiboneka mutana isobanuro ya ntuzi ubusobanuro okay uwavukiye ino nyene wapi tegereza ku munwa wapi ntuwavukiye ino witwa Nazarius
Wavukiye heno? avukiye mu ntara ya Rutana komine Musongati. Muri Musongati? Yegereza ku muntu mukoro neza muri Musongati? Muri Musongati. Muri Rutana nike kintu kizwi mu Rutana gusumba ibindi? Kizwi. Ikintu umuntu akicumva Rutana acavuga ati hamwe bakora ibi nibi. Ikintu kihari. N'ahantu basi hari ubutare bwinshi nza kurumva. Hari ubutare bwinshi. Okay. Isukari yo siva. Isukari muri Sosumo. Muri Sosumo niva. Okay. Ivy'inka ho hari barazitunga cyane ndakeka. Barazitunga gusa sizose zisa nkizi ndundi ni frizone urumva. Nk'isi ndundi mugabo. Oyisi ndundi. Mugabo nizo zikamwa menshi zirizo zikamwa menshi kuko mbariza amashira hamwe. Izi ni zamashira hamwe. Okay. Mugabo kandi zirana barazigurisha. Wikuye mu ishira murayigurisha. Bimaze kuba gwawe canke cyacu shwa gutahura ku cino ni kuki wacu urumva ntibisa. Iyo bayiguhe mu ishira hamwe rero. Ufise ubasha bwo kuyigurisha. Bwo kuyigurisha. Inka. Bivanye nabo wokorera canke nabo utokorera urashobora kuyigurisha. Voilà. None ko nta mahembe zigene impamvu ari amafrizone. Mugabo ziga zindundi zitegezwa kuba ziyafise. Zigazinduni ziba ziri nayo. Inki iryoshe nihe ni ndundi canke nizi? Iryoshe. Basi kubavuga tukuntu ziryoshe hari irya buke n'irya bwishi. Frizone zirya bwishi ndundi zirya buke. Urumva ushitunga irya buke kugira ngo ntigukosome byinshi. Voilà, izi zirya buke rero. Zikamwa amaritiro angahe ku munsi? Ku munsi. Bivanye no ku ntirya hari zikamwa 2.5 ku munsi. Nizo bacamanukana Bujumbura ry'amantuze amata bakayagurisha nk'ibamanuka najya y'indundi. Bamanukana yari yose uko nkoshobora kuyatandukanya ari hamwe. Ndameze kimwe muri make. Ameze kimwe amata n'amata. Okay. Urakoze cyane pe. Habayemo nabonyemo habayemo ubukamera. Ndabonamo yuko basi harimo nkuko mwenga ari gufata amagi nk'umuntu. Ikigo biduha umunezero biduha ni yego. Ibi inye ni kumenyesha abantu muri rusange abantu bamenye inka zibayeho guteki n'abantu basanzwe nyine bazikurikirana abantu benshi Bujumbura usanga batazi ibintu by'inka bigenda bite hari umuntu kubaza ngo amata ava he nk'ubu mbajije nk'uyu mwana ntera mikrofone uyu mwana igira hajya bagwe mikrofone igire babagwe ntera nk'uyu oye sibyo amata ava he Bujumbura ngo amata ava kwikinga kubera agenda kwikinga mugabo mwebwe murazi ko amata ava hehe mu itandukaniro rero mugabo bana Bujumbura kubira ngo amata ava hehe kwikinga nabi ngo cyangwa atinya nabi fise ubwo naye baguhe mikrofone uwo guha impene wibaga mugabo inkoko wibaga wamaze kubaga inkoko none uriga none ga musore witwa gute hagati y'imodoka n'inka utinyike utinya imodoka umwana w'Ibujumbura nawe ntatinya imodoka we atinya inka tubwire iyi nka uyizi kwiye inka wize ko umutima mwiza inka yagira umutima mwiza hari izigira imitima mibi uwo guha amafaranga 100,000 uwo yakoze iki ariko amafaranga yarasanzwe abitse ungere kandi uyabike kuba perezida n'umukuru w'igihugu bitandukaniye he byose hamwe nicyo kimwe wari watubwiye ngo kugira ngo umukuru w'igihugu canke perezida byose kwere nicyo kimwe nicyo kimwe gusa ko icyo kimwe wiga he yewe niga mu manege mu kabiri ishuri zori neza cyane shuri
Shuri. Neza cyangwa uzobikira hagati kuko abantu benshi banya amafaranga. Wowe uba nk'umuriyoni. Inzo. Wowe ufite amafaranga. Hariho n'abiga bafise amafaranga. Hamba byo kwiga nicyo kintu ukora kuko abantu benshi usanga bafise utuntu bazi bakora ufise impano y'iki kindi. Jewe ufise impano yo kwiga nta impano yo kwiga gusa. Niyo gute yo kwiba de narabihevye kwiba. Ariko nabura barakazemo kubera ko bihevye none ni pastori canke ni muvyi yakugetse padiri yarasengeye ucura biheva okay waruvuze ngo yatubwira ko navuga kantu we nakumvise ntubeshe yico mvuze ati uvuga nk'umusigizi arodukunda kumva asiga yinde rero Genius, sivyo? Uganda Dise pravesha, no? Sisemaga ni kapto. Nyumvira rero. Jomba uzabo nawe. Tukizi joko. Niwe. Ndagusorera microphone. Wowe kugabira microphone ukikoze. Nacho jeno yikotse. Kana kimwocu utasho yikomereza. Iyo tubwira ukuntu ndabona ufise isa wayikuye he kubera icyo wambaye ibintu by'ibi yatubwiye ngo arabyo kwiba padiri yaravuze murasenga mwese none kabaye watinye nyitirize gato Yumizi yakire we ni kurinda kabisa wavuze mushene ko mukuru w'igihugu niyo mpamvu barabizo nko mu myaka ingahe ugerageje kura urangije amashuri canke utarayarangiza arayarangiza ntangara kwiga bu president babyigiranye babwigira wera mu president mba mengayiga amashuri menga 22 nyambatika mu mashuri uwo muri y'amashuri angahe 20 jeko ni hano wumva 20 mugaba yigira mu Burundi nyine canke hanze y'u Burundi hanze y'u Burundi ni kuvuga nishobora ko ushobora kuyobora igihugu utiza amashuri hanze y'u Burundi 20 mugaba ugeze kuri urumva ko ufite urugendo ugeze kuri abi none tutabeshanye mugabo Imana ishimwe ko padiri yagusenge ane padiri yagusenge yitwa padiri yagusenge Johashi ni kuri parose cyo kumuzinga aho imiri hajya uzomushimira umunsi we kubera urumva ko yagufashe ugiye mu isoko ubugiye kuzana ikihani ibyo bantu age bantu nka cyohoha cyohani ire cyohoha burya budagara canke irengarenga abantu nk'ivyo nkajya ndabicana mu isoko bugana kanyamura kagu bakantukeri bagenda bakaza kubigira ku muzinda nako akakumeze aje ndiga mu manege mu manege barigisha neza mu kirundi ki sa ahinga igikoze cyo mu kirundi ki aho ibishaka kwisobera nyamahero mbwira ibindi bintu inka ikora abanyabujumbura bashobora kuba batazi inka iratanga amata abanyabujumbura atabyo bazi bo ntibabize icya kabiri inka iratamase abanyabujumbura natabyo bazi nabonye ikindi ikongera ikaduha umwavu tugatabiza imirima yacu ubuseri wajya ubuseri ndaburya mwese murajya ubuseri none babuguhe utwereke icyo biyikorera ubu ushyire ngaha
none ubuseri n'ikiremve bitandukaniye ubusheri n'ikiremve ikiremba nacuze ikiremve ni giki ntawe uzi ikiremve ikiremve oya oya ntawe uzi ikiremve Ndaziko aha kumbe niwe uhereza indya bavyita ikibi mu kirundi Yati. oya indya z'inka bazibita ivyatsi tubwire zitwa imfungurwa z'inka imfungurwa nta kazina kihariye zigira cyane mu kirundi namwe ndabibonye wa mukuru w'igihugu ari umwe azoba umukuru w'igihugu aha umwe azoba perezida perezida mwongera tubwire rero none we ko ufise indoto zo kuzoba perezida muri kazoza sivyo ugomba kuzoba perezida muri kazoza ariko bitabaye naho ukaba nk'umushikiranganje uzonezerwa bivuze ngo ntukende kuba umukuru w'igihugu ko nimba ubaye n'umushikiranganje uzone bizinezererwa urunezerwa bivuze ngo ukeneye kwibera gusa umukuru w'igihugu niyo mpamvu uri kurashiramo ingufu ngo wige cyane kugira ngo uzobeho okay aba bagenzi bawe mbwira impano bafise ubaziko abajewe ndabaze ko impano yo gutora amahera kweri mu kwiga nta bindi kweri yo kugira iki bisi impano kweri yo gutora amahera impano yo gutora amahera hamwe ariko iyo utoye amahera urazi ko iyo utoye amahera urazi ko nawe jo ushobora gutakaza amahera abandi uri nyuma kayatora bivuze ko uzokomeza gutora amahera niko uzotakaza amahera menshi na muri kazoza ivyo urabizi okay uzokomeza kwishimira gutora amahera Jewe kubera umunsi nigeze gutora 35 ibihumbi 35 none bayamajije narabicira naraguze impunzi naciye nimshanga ngana gapara ari hoje mace y'umushana gapara hari ryarabona aho ni haraciye iminsi kwiga mzuri hajya ugandende hajya haraciye iminsi watu udufaranga emaze iminsi wenda yabika okay aho ndavyumva abo batwaye iki abo batwaye umwavu ubigori ibigori bagiye gushira mabumane ng'ibigori